usanzwe byibura ry'igitoro kumbure umuntu avyiboneye ariko ararengana ngaha anyi mu gisagara ca Bujumbura canke ariko baraduga hagati mu gihugu ukaraba ingene abantu bagorwa ikivumvu mu kuja ku kazi ku mirimo mu gitondo, abanyeshuri kugira baje kw'ishuri, ariko ndavuga ya mabisi atwara abantu, ukaraba umwanya abantu bata harya bagiye gutaha ku mugoroba, ingene amabisi aba angana, abantu ari imirongo n'imirongo, bamwe bagataha n'amaguru, abandi bakanigana, usanga n'intambara kwinjira amabisi, mbere bimwe bikabaviramwo impanuka zishobora kubahitanisha n'ubuzima. Ejo bundi harabaye umupfasoni yaravuye kwa muganga baheruka kumushona ku vya sezariyene, bagenda agiye kuri bisi ashikira mu munigano, ahura n'urwaruka abahungu bakiri bato, iyo misore baramugara, asubira gukomereka, asubira kuvirirana, ibintu birayangara ajya kw'isoko. Hariho abo nyene bakiri bato babisumbuye bikumira akagira gute, hanyuma ugasanga rero abantu bariko bagatangura gufata amatagisi, ya bisi imwe wahora uza kuza kuriha amajana 5 amajana 6, abantu bakaza barariha amatagisi bacanga ngo canga uroho yabaye nk'ibwirizwa nyene ryamaze kubaho, abantu bumva baca bariha ivyo 3 5. Iyumvire rero ugiye nko kw'itagisi mu gitondo ya 5 ugasubira ugataha ya 5, ni ukuvuga ko transport bigusha gutwara 10,000 ku munsi, utaravuga ivya rasiyo n'ibiki. Hanyuma ukaraba ibijanye no kunguruza ibintu, ivyo bidandazo biva mu gihugu hagati, hari ibiribwa, ukaraba ingene biza kuzimba kubera bibura. Mu gisagara ca Bujumbura gitumara imisi 3 indwi, amakara yabaye umugani, kumva ngo kuyazana mu gitoro caburitse, amakara akazimba cane, kandi uzi yuko atabimwe vyo gutekesha gaze aha mu Burundi. Murazi yuko gutekesha gaze canke kugirisha ibindi umuyagankuba bidakunda, bidashoboka. Ugaca uraba y'abantu mu mahoteri, abantu baba ari ibintu bishobora kononekara, ugenda urasanga n'imiyagankuba ucitse, ugasanga ibitoro mu magurupe ntabiriyo, ugahura ama ambulance yabuze ibitoro ariko aratwara abagwaye, ugahura kwa muganga ibitaro, morgue ahantu ariko ugasanga ibintu byose byayangaye, ugasanga mu amashambure froide cyangwa ugasanga hari ibitaro kubika ibintu birabe babika ahantu hari atamikrobe bishobora kubitera, ugasanga vyanse, ugahura abantu bariko baragwarira ku mastation guta umwanya. N'ufise rero n'imodoka imisi 3 4 yirigwaho, stress agira gute. Hanyuma nk'ivyo buri twari kumwe n'umuntu ejo ambarira ati kugira ashobore kuja mu rubanza yashaka kujako, ingene yarondeye amaritiro ashika ku 8 akayagura 200,000. Nimwiyumvire namwe kugura amaritiro 200,000 8 kugira uje mu rubanza, ubona ko no mu maso yagize imishatsi nyene yamerereje kubera icyo kintu. Karaba kuntuze mu bijanye ibiro byo kunguruza ibintu bigiyemwo ngene byo bizana ibiciro bimwe bita inflation. Murazi ko ngana mu gisagara ca Bujumbura imwe byo kwinguza by'amakinga canke n'ibikinu byafasha bidashika hose nayo mamodoka usanga ari 30, 40, 50, ugaruka usanga ari 30, 50, 40 ngaho uzango uja hehe. Ni kuvuga abantu bari mu munanizo udasanzwe, yaba abiyunguruza ku maguru, yaba afise izo modoka bari mu munanizo udasanzwe. Kwicara ibido uzurayigura 440, 100, niwiyumvire yaba tuvuge na Innocent adaheruka ino, yiyumvire ibido amaritiro 200 turiko tuyagura 400. Numva ko iritiro ari 200,000. Abantu
barabuze ayo bacira, barabuze ayo bamira, barabuze uwo baririra, kuko mu gihe na leta arijeje kubona kwica ari ikibazo umenga irarira hirya. Abarundi mu bisanzwe bararize atembera aja mu nda, barabura uwo bayaha. Ubu ni ibintu bireba n'iyo sopiba hari igihe yaduka mu buryo naho twarafashe turakoma induru turabiyamiriza ukumva bariko barafata ibihano umuntu ntatonde, ukiyumvira none utunde gute abantu ku magurupe WhatsApp bazinduka mu gitondo nawo ndangira verite nawo ndangira dirite, nta kazi ntigakogwa. Umuntu imodoka ashikana ku kazi agasha yumvira igitoro kikava ku kazi warayitwaye ngo agiye gutonda. Ibintu mu mutwe biheza bigatuma n'abantu no kurwara bogwara. Aha mu bisanzwe hamwe tugira gute abantu vraiment mu vy'igitoro uri kurabumviriza harabuze uwo bayaha. Ego izo zari ingaruka ku buzima bwa misi yose bw'umunyagihugu, amagorwa agowe kubera ubwo bukene bukabije bw'igitoro. Muri Parsem murakorana ivyigwa ku rwego rw'igihugu, naho ingaruka muri iyi myaka yose iheze atagitoro, ibintu bigenda gahoro gahoro mu gihugu, hari n'igihe bisa n'ibihagaze, agahombo canke ingaruka kuri leta n'ivyo yategerezwa kwinjiza n'ibikorwa vyayo hoho mubibona gute? Erega mu bisanzwe bihereye kuri ubwo buzima bw'abanyagihugu nyene buto buto, kuko mu bisanzwe ibijanye n'igitoro ni produit stratégique, ni stratégie énergie. Urumva rero ntushobora gupretanda kuvuga ngo uriko uragira iterambere, uriko uraja mu iterambere ry'umuvuduko ungana gute hanyuma ata mobilité y'abantu n'ibintu ihari, ni ikintu kidashoboka. Urabona ibindi bihugu vyovyo bigeze ahantu aho bigendera abantu bagendera mu kirere, urabizi, mu kuzimu, metro, amabarabara yaguka, transport isa n'iyahagaze. Ayo mabarabara urumva deja asanga amwe ari mabi adasubirwamwo, ibinogo n'iki, hanyuma ayo mabisi ubwo buryo bwa transport hakwimoderniza n'ibintu ivyo bica bigira ingaruka rero kuri bitavuga bati umwimbu canke taux de pauvreté nyene itera yiyongera. Rero ugenda ubona ko Burundi ku bijanye no kurwanya ubukene igenda umengo buvaho buri ubyukaraba ku masekiteri naho no gufatira kuri intuze ya mbere n'amakuru ekonomi ukaraba ingene biriko biragenda, urabona ko abantu batigera baturura na gatoyi. Ico kintu kibazo rero c'igitoro kiza kiba ndaso ni bo ekonomi yere, kuko barafata bakavuga ngo nkoyo habaye nk'amanama bakomanga icyateye ariko by'ukuri ushobora kurwanya igiciro kimeze gutya. L'inflation niveau macroéconomique nico kintu ca mbere kibangamira iterambere. N'amabanki kugira atange ngurane hamaze kuja kuvuga inflation biragora gutanga nkuzingurane ko abantu bashobora yuko ibiciro bitari stable, ayo mafaranga azoba yatagenda ataragaciro. Muri sano usanga ekonomi abantu bagira ico bita reserve yo kwinvestisa. Abanyamitahe kwinjira uri kurarama abanyamitahe binjira mu Burundi kuri yango macroeconomique ni bake cyane, ahubwo n'abari bafise imitahe bakira baja kuyisohora bayitwara hanze. Ryari narabajije umuntu ndiko aramubaza ati mbega za marché finance zitangura zo kumobiliza abantu ubazana imitahe kuri rya soko y'amafaranga, ati imitahe nayo turonka kubera abantu bafise confiance mu kugira ico bita investissement, kubera ekonomi iba ijogajoga. Hanyuma rero urumva uravye no muri aka karere no ku biciro kuri iyo inflation urabona ko ibindi bihugu bifise inflation iri munsi ya 10%. Hamwe tubishikeze ejo bundi usanga mu Rwanda ari 4%, ugasanga muri Tanzania 3%, muri Kenya ni 6%, muzeni ni 4%, muga murundi mirongo ni ibintu rero birenze. Nico gituma niyo bariko barafata ingingo zose ngo bariko barafata ingingo zo kugabanya ngo za todere bitere muri BRB kugira abantu mwimbu yongere, ntaco bishika kahubwo byongereza ikibi mu kindi, kubera production abantu ngene bariko barakora ibyo kuguza umwimbu ngeragira gute bitera bisubira hasi. Kwacugiye dukaraba na assiette fiscale rero y'abantu bariko barakora
ego, assiette fiscale ntiyiyongera cane abantu usanga baremerwa n'amataxe yandi kubera atahandi mengo leta iriko irakura ikaba iriko irapoma amataxe uko loi de finance ije uzosanga amataxe mashasha yiyongeyeko aho rero naho ego, kubera vya bintu biriko birahugwa na leta vya biciro biratinda bikayifata muri dépense publique kuko bagurira ibintu ku biciro aho biba bigeze wa munyagihugu rero asubira kubisuka kuri ya mataxe adahera mu bisanzwe l'economie yaramaze kuba nk'ikintu caboshwe kirabohwa kandi ataho turiko niyo ubona nino croissance économique iri kiraba nico gituma rero ubona abantu benshi kubera ko biragenda gutyo bitonye n'abantu babuze isaganirizo nibona abantu bose ariko baraprefera guti igihugu ego, urakoze cane Innocent Muhozi. igihugu bagenda bajene abafonctionnaire naho twari tubibona aho wita ngo ni Ego, classe moyenne bobayeho bogize gute bose bavuga bati umufonctionnaire akomeye umva ati umuntu wese umengo yavuye ha mu Burundi umengo arabohotse ego, nivyo wumva atarakora amazi urakoze cane Faustin Ndikumana. Innocent Muhozi Faustin aratubwiye muri make ingaruka z'ubu bukene bumaze imyaka ishika kuri 5 inarenga by'igitoro mu Burundi. Urumenyesha makuru amaze imyaka irenga 40 muri uwo mwuga wakoreye ku bihe bitandukanye igihugu cagiye kiracamwo vyiza na bibi. Uyu munsi uru rugero ubu bukene bw'igitoro buriko haraho wari bwabubone mu mwuga wawe umaze mu imyaka yose canke muri kahise Burundi bwo bwarigeze kuja mu bibazo vy'igitoro hari ryari vyatewe n'iki ingaruka zari izihe? Ibiriko biraba mu Burundi mu vyerekeye ubutunzi no mu bindi ntivyari bwigere bibaho ku gihe kirekire nk'ico. Amakrize yarabaye ku mvo nyinshi ariko nta mwanya ungana nk'uyu washobora kubaho igihugu kiri mu bihe bimeze nk'ibiraho. Ngarutse muri rusange gatoya, energy utagira energy mu gihugu ni ukuvuga ko ata ekonomi iriho, yaba peteroli yaba electricité. Uburundi no munsi uburabiye kuri bya electricité ukaraba abantu bafise baronka electricité bari munsi ya 10% mu gihugu cyose, ngira ni muri mu gihugu vya nyuma ku isi muri accès kuri electricité. Hakongera ko ni essence itakiboneka, ucutegera neza byoroshe cyane ko ta ekonomi iriho mu Burundi, kuko ko hari ubukene butagira uko bungana. Nico gituma usanga turi igihugu ca nyuma canke imbere y'icyanyuma mu bukene mu isi. Uti byari bwigere biboneka, twaraciye muri ambargo. Je tubwe nkuze aho nibuka nkiri umwana mutoya muri 72 nari mutoya cyane, harigeze kuba Tanzania yarigeze gusa n'ifatiye ambargo Burundi, mugabo cyane cyane ico kintu twacumvira ku umunyu ni wasa wabura, ushobora kuba ari ibintu byabura ubwo ntabyo nabona neza. Ambargo yafashitiye Burundi mu myaka 96 gutyo, ntibigeze bigera kuri urugero turiko. Gituma bitageze kuri urugero, burya aho ibintu aho biriko birapfira sahandi. Igihugu kirayobowe n'abantu bacitayeho cyangwa nta bantu bacitaye bari. Urashobora kuja mu bihano, urashobora gufatirwa ibihano bikomeye, ariko mu gihe leta ihari izi ko ari responsabilité yayo gutora inyishu y'ibibazo biri mu gihugu, ari byo bya carburant, ibyo by'amadevize n'ibindi, urashobora kwamortisa, urashobora kugabanya uburemere bwabo. Mugabo iyo gize amagorwa yuko ibyo nta nambargo turimwo, ariko gufashanya kw'Uburundi kumeze nabi naho nyine kubera amakosa ya leta, kandi abantu kamunenga ntibabuza kuryama. Je ibintu ntabyo bwigeremo imyaka maze nshobora kubona ni mu gihugu hariho ibibazo cyangwa ibibazo byarenze urugero. N'ubwa mbere mbona igihugu kigira ibibazo nk'ibyo tubona twese no munsi, kandi ukamenga kuri leta ukamenga nta kibabujije kuryama, nta kibabujije kubaho, nta gitangaza kiriko kiraba, n'abantu bariko baragorana gusa. N'ubwa mbere ndabibonye jewe.
Ego, Innocent Muhozi uravuze ko mu 1996 Burundi bwarafatiwe ibihano n'ibihugu 8 vyabigize Afrika y'ubuseruko niyo hagati, ariko ico gihe uravuze uti ibitoro ntivyigeze bibura mu gihugu nk'uno munsi. Ico gihe watwara radio na televiziyo ry'igihugu, leta yari hari ico gihe ya Buyoya na Firmin Ndimira yabigenza gute ngo igitoro kiboneke mu gihugu kandi inzira vyociyemwo hari hugaye umunsi tugikura muri Tanzania ico gihe niyo yari yafashe n'idarapo kugira ngo isabire ibihano Uburundi, imipaka yose yari yugaye ico gihe igitoro cashika mu gihugu gute? inzira ntizishobora kugarwa ngo zugarwe nyene hamwe ubura n'akayira na gatoya ucamwo iyo ufise ugushaka n'ubuhinga n'ubwenge. Ico gihe hari abantu bafise ubuhinga mu bya ekonomi, mu bya gestion ya societe n'ubushake bwo kuvuga tuti uri kuvuga bati ibi bintu igihugu ntikihasigare. Turi mu bihe bigoye, turi mu ntambara, turi muri ambargo, ariko bakagira priorite igitoro ntikibure mu gihugu, kuko igitoro kibuze ni ukuvuga ko n'uwarimye akimbura ibyo yarimye akimbura bimupfa kubusa kuko ntabishikana ku bagomba ku isoko ntibishikayo. Kuko ko udafise ubwo bushobozi bwo kushikana bw'iyo energy bw'iyo essence ntushobora no kurangura ibyo urangura bikorwa ibi canke biriya ntushika ku kazi ibyo waguze ntibishikana ku isoko, usanga ekonomi iguye hasi. Ico gihe rero barabibona ivyo bintu abantu bayoboye igihugu, hari umushikiranganje wa mbere w'umuntu w'umukozi cane, hari umuperezida z'igihugu carico, hari abaministri b'abantu baciye ubwenge, hari abantu barabona ati ibintu ntibituyangarane, kandi ukabona ko ijoro n'umutaga bakora kugira ngo inzira ziboneke. Nico gituma inzira za essence ntizigeze zibura, byatwara amahera menshi cyane kuyo byotwaye ariko kikaboneka. N'ibindi byose urazi ko Burundi busubira byinshi cyane hanze, bagushize muri ambargo ababanyi bose inzira cyane cyane zakoreshwa inzira zo hasi. Indege nta ndege dufise, nta ndege twari dufise nyinshi ubwo ati turaza kubicisha hejuru ibi na biriya. Ubwato ibihugu nyene twitwa ko turababanyi bitwa ko byafashe ambargo, ariko bakagira uko bashoboye kose inzira zikaboneka kugira ibyo bike biboneke. N'ibyo bike bibonetse bigatunganywa mu buryo bwumvikana buboneka, bitaze ngo bice binyika bije muri magendo, bice bitwarwa n'abantu 2 3 bane hariho rationnement hari, ariko igihugu cyagumye gihagaze. No twebwe mu kazi twakora ureke n'ibi bya essence uri RTNB ukoresha amabande, ukoresha amakasete, ukoresha amapièce technique y'ibi na biriya byose biva hanze. Aho tugize ko turi muri ambargo tubona amagendera twagiye, ariko umwe Sahara akabaza ati akazi ni kampfane ibintu ntibyononekare. Aho bitaniye cyane n'abubu igihugu menga sibo bakibazwa, igihugu ntibakinezwe, ugasanga ibintu rero birayangaye. Abantu bose babona abantu basemerera, abantu bagira gute, atanambargo turimwo. Ambargo twayishizemo kubera abayobozi b'igihugu politike mbi yabo basa naho baduse muri ambargo itagira izina, ariko no kubera abayobozi si kuvuga ngo n'ikindi kintu byavuye ko ari ico gihe twashizwe muri ambargo n'ababanyi, eka mbere na communauté internationale cyane cyane, naho hataburaho naho nyine inzira zo kuronka ibi na biriya muri iyo ambargo, muri iyo context yari igoye cyane. Donc cyane cyane gushaka n'ubushobozi n'ubukerebutsi bw'abayoboye igihugu icyo gihe ugereranyije n'abubu bishyira muri ambargo atayiriho, nta mbargo turimwo, ariko igihugu kibayeho nabi kurusha igihe twari muri ambargo. Ego, Innocent Muhozi watwara radio na televiziyo y'igihugu, warabikurikira nimba atari mwibanga umunsi abarundi barakeneye kumenya imipaka yugaye igitoro cashika mu Burundi gute? Ndimwe navuga nti cyarashika kigurwa menshi, kuko kadabaha akarorero umuntu yarakaze cyane mu bintu bya ambargo mu babanyi, yari umuntu yitwa Umutanzania. Umutanzania akaba yarafise minisitiri w'imigenderanire yitwa Jakaya Kikwete. Uyo muntu yarakarira cyane Burundi, yarakarira leta y'u Burundi, yarafise umukazi umutabaho kuri leta y'u Burundi. Ariko icyo gutwenza nuko amakamyo citerne yiwe ari yazana ibitoro mu Burundi, agasaba ambargo bakayifata, bakavuga amadiskuru bakagira gute, ariko ko ari umudandaza amakamyo citerne yiwe akakizana kigashika mu Burundi akakigurisha kuri menshi, ariko kigashika kandi nawe abayobozi b'u Burundi akavuga ati tuvuga nabi nagira gute, reka
ntitukibure bagaca no mu zindi nzira kuko urabona hariho Tanganyika hariho umupaka wa Kongo icyo gihe twagize n'Imana gatoya kuko Kabila Laurent Désiré Kabila yaraje araboneka agahingwe gato uciye muri Kongo ariko cyane cyane igitoro cyinshi cyaba hehe cyaba muri Tanzania nk'uko gisanzwe kivayo si ukuvuga ngo bakimbura muri Tanzania niyo nzira gicamo ko niyo nzira itwara amahera make kurusha inyaruka ko biza mu makamyo citerne ugereranije niyo bije mu bwato ni nuko cyane cyane igitoro cyaboneka igitoro cyazanwa n'umwansi mukuru wa leta y'u Burundi w'ico gihe yitwa Jakaya Kikwete amantuze yiwe amakamyo citerne azana carburant yari ayiwe menshi. Urakoze cyane uno munsi imvo ya mbere itangwa ituma igitoro kibura ni kena ry'amafaranga mvamakungu yo kukirangura ibiharuro bihari birerekana yuko hakenewe uyu munsi amadolari ashika miliyoni 30 ku kwezi kugira hagugwe igitoro gikwiye mu gihugu cose. Faustin Ndikumana mu byo mushikiriza bijanye n'ikena ry'igitoro ndamaze kumva murahuza na Innocent muzi yuko no muri ico gihe c'ibihano ubukene bw'igitoro ntibwageze ku rugero tubona uno munsi mu bihano ico gihe Burundi byarimwo harimwo n'ihagarikwa ry'imfashanyo nka zose Burundi bwahabwa n'amakungu nk'uko bimeze uyu munsi bivuga ko n'ico gihe amafaranga mva makungu yategezwe kuba yarakenye iyo myaka Faustin Ndikumana wari umukozi wa banki ayo mafaranga mwari muyakenye ku rugero ubona uyu munsi akenyemwo mu Burundi vyagenda gute kugira ngo leta y'ico gihe ishobore kugura vyankenerwa byari bikenewe vyihutirwa mwatunganya gute ibijanye n'ayo mafaranga yari ahari ico gihe? Bwa mbere hoho ico gihe nk'uko mugenzi wanje Innocent yabivuze ico gihe ego twarakoranye muri banki muri iyo myaka y'ico gihe ndetse jewe n'ivyigwa byo guheraheza amashuri yanje mu by'ubutunzi nari nabikoze ku ruhara rw'ibanki nkuru y'igihugu jewe niyo nabyo nakoze ko nagize ubushakashatsi ku banki nkuru y'igihugu ingene itegeza gutunganya ibintu mu by'ubutunzi mu gihe vyifashe neza no mu gihe vyifashe nabi. Ico gihe rero ndavyibuka bwa mbere kuvuga ngo hari yambarwa gusa hariho iyo yambarwa yari ihari mbe kudashiraho ko hariho n'intambara intambara yari ikihari buhoro buhoro mu gitaka yari ikihari warumva hari amasoro avuga hirya no hino basanga ari na yafashanyo yahagaze urumva igihugu kiri mu muhagarara kw'imfashanyo kiri mu ntambara kiri mu turazi ko niyo hari intambara abategetsi barakunda kuvuga tuti bihutira kugwiza ibijanye n'umutekano hanyuma ngo ibindi bikasa no kumubyonya ariko uragere byatunganywa icyo gihe uko ndavyibuka wabonera ubwa mbere vyabonekera kuri ingene ibanki nkuru y'igihugu itunganya priorité mu madovize ubwa mbere hoho ibintu hari ibyo twita les produits stratégiques ivyo rero banki nkuru y'igihugu yagira ati ibi n'umutima w'igihugu kuko ubundi banki nkuru y'igihugu so yagira ama importation ubu unyo sanga rero ivuga ngo ni kirarigira aba importateur ama importation yakoregwa mu mabanki y'ubudandaji za BCB za Interbank cyo gihana ikoze ndabiri byagiye nakora mbere no muri ico gisata narinjira gisata mbere ico ca service étranger kiraba na licence d'importation bose ndavyibuka ama produits stratégiques liste barayituzanira muri BRD bakavuga ati ntimuhirahire ndibuka basanga ivyo vy'ibitoro biza imbere ikindi cyakunda kuza imbere ndibuka turetse imiti ndibuka amafarumasi za Meditifare zane ndavyibuka amalisanse yabo ikindi caza imbere yari amalisanse ya Brarudi rero mu mashirahamwe leta ivuga ati uyu n'umutima w'igihugu urazi sanga Brarudi ubukomezi bwayo mu gihugu ntiribure vyangombwa ama matière première n'ibiki yari privilege cyane wasanga ari amalisanse ya Brarudaje ariyo dushira imbere ayibitoro bashira imbere ko cyo gihe hariho za CP hariho société d'entreprise de produits pétroliers bacazana bakagira
n'irya stock ari kiba nk'iy'amezi 2 canke amezi 3 umaze rero gupiyoriza no kuvuga ya madovize aje abafise ibintu vya nkenerwa vya mbere bikorwa kugira vyinjira kandi mayimportation agateza gucakurikira kandi mu kwimporta carazira kikaziririza nk'ibi abubu unyuza wumva ngo bagiye ngo kwimporta ngo batwaye amagunira y'amadolari muri akamaramaza umuntu waragera muri berbe ngo madovize agatwara mu isanduku wagiye kugura ibyo nibara kwisi niba mu gihugu iki ama importation niveau zitatu yabari soit bita crédit documentaire remise documentaire cyangwa transfert bancaire aho hose hari abadokima ya ngombwa yategerezwa kwerekanwa kugira bashobore kuriha abatransfert amafaranga kugira transfert kuriha remise documentaire kuriha crédit documentaire narinda birimo amadokima nari mu bashefu batwara izo service zivyanaliza hari abakozi bavyanaliza bagaca bayiduhereza tukaraba iyi wayibonye facture wayibonye kwimwo wabonye ko haba yambara kema date yambara kema yabaye ryari bill of lading wayibonye wabonye iki hariho n'ikintu bita hariho n'imezore berberi yagiranye convention na berbe yitwa SGS Société Générale de Surveillance ihezika kura iziraraba ibidandazo birabize mu gihugu kanaka hariho urugero rwo uremporose ibidandazo birenga $5,000 utazane attestation SGS basho ndacibuka kabisa nagusubize nyuma utumva utabona iyo SGS anabwiza kwiraba kuraba ibintu byawe ko byabaye control izo quantité wavuze ubwo nizo izo kandi tubona kuri SGS nizo tubona kuri déclaration de mise en consommation muri port facture nimero zirasa ba contrôler kwiyo facture utangiza sur facturation ko ubu umuntu ashaka kuzana ikintu cha $10,000 agataba ngo kiguze $30,000 ore SGS ati turabiri kavuga ati kuri standard iki kintu umuntu abahaye facture irengaha n'umusuma aya mafaranga ntashobora kurenga kuri iki kintu karaturibe cyane n'abandi amapribi danazo byo hanze baje kubera SGS yarabiturungikira ati worenza ya bagira bibe iyo SGS tukayira muze kuriha izo importation d'abord kuri stratégique nizurishe kubaja kwiga cyane kwivuza naho twagira icyo bita modèle A yo modèle A warayizana ukavuga ibyo ushaka ukazana ama passport ukazana ibyo usoya kwivuza kubiti tukabiraba turi mu banki tukabiruka muri berbe twaba dukwana abakozi muri berbe nabyibuka berbe kabira tukabwira tuyumukiye wanyu ntiyazanye document musubize inyuma tukahana gushikaho iyo dossier yemwe ko tuhamagara wa mukiriya mututi ya dossier yawe yakunze uraza utore amadovize yawe ari 2,000 canke bingahe igihugu ushaka kuja hanze ushaka kuja hehe ukabona ko igihugu gifise abantu bafise une vision une gestion orthodoxe atari yamasiha yo kuvuga mu bintu ngo ni ivy'umuntu ku telefone ayo madovize ushaka kuba ministre ushaka kubende yaca mu nzira itomoye igorotse kandi biciye ku mabanki commercial kundi twihenze ukagira erere gatoyi ku kantu gatoyi muri ivyo bintu avyibuka bazobona banki centrale irungitse ngo banki runaka tubaciye amande y'imiliyoni 50 millions parce que idosiye mu kuyanaliza aka kantu magategeko turaba rero uri umukozi uri umushefu yo service ukumva guhamagaye hejuru ari nko kwa directeur general yakoza tuti ayo miliyoni 50 heje guhombesha ibanki kubera kumwasamaye ugasanga ikicarenga cyane cyarenganye urumva ro byari ibintu bikaze gose iyo service ya bebe nayikari ikaze yatumika amaregrema ku munsi hamare n'ikindi reco gica turabaza tuti abategetsi gere babyifatamwo hari nyene kuri bandimira ari premier ministre bwa mbere yari nyene Pascal Firmin Ndimira munyuma haraza leta ya sinamenye araraye iby'ubutunzi bamvunyumvira araye bya politike naho nyene hafatwa muri yambargo
ndibuka yuko bavuga ko ico gihe Buyoya na sinamenye muri Conseil des Ministres ikintu ca mbere babanza kumenya ico bita réserve de change. Hari umukadira be yatubitubwiye ati Buyoya muri misi yose ikintu yabaza ati réserve de change mu gihugu réserve de change réserve de change réserve de change. Aho umaze kugera gutyo iba y'intambwe ya mbere. Iya kabiri nayo umva amadovize uko yagera avec ntuze. Iya kabiri nayo ibi nyene rero muhozi yavuze kumenya guca ukonturuna uko iryambarwa nawe yarafashwe umuntu yarakaze kuri yambarwa yavuze ngo ni Kikwete kwa umuntu yarakaze kuri yambarwa yari Nyerere Nyerere yari mu mediateur yarakaze mugabo yararongoye Tanzania. Hanyuma rero Nyerere agacabwira abari muri guverinoma ya Tanzania ati mutegeza gufatira ibihano leta y'u Burundi kubera ari cubahiro bamuha Nyerere. Aba ba Kikwete baca bamilitipira ama discours yo kunezereza Mutama ati fata embargo bakanezeza. Umva nawe uteza kwinjira muri ico gihugu ukamenya faiblesse na force zabo bakinjira bakamenya tuti burya rero bijya bya Mutama Nyerere avuga abahungu ba Kikwete b'abaministre bakiri bato bishakira agafaranga bagira gute afise faiblesse n'ibiki muvuganye babikora kuri kwamwe mbwa bakabanze ko muri discours kugira Nyerere ntabamare ko Nyerere nawe yari nkibamana muri Tanzania yubashwe gose aguma yumva ngo bakaze. Urumva nka Kikwete avuze ati ambarwa Nyerere ashabuka ati ko murabikurikiza mugabo yararengana neza cyane. Hanyuma agaca yavuze n'ibyo bya Kabila ndavyibuka uya no mu Rwanda ni hari bugaye cyane gose kuko frontier y'u Rwanda ntiyakaze mu kugagwa ko harashobora kuzana amakamyo akatuga hariya gacaca mu Rwanda ugasanga araje arabika basohoka ugasanga aciye mu Rwanda. Amarurasi y'abarundi n'abanyarwanda bamenya amarurasi kuva kera. Abanyarwanda ico gihe hari 1996 abanyarwanda bari bagihunguka 1994. Nukuva yuko muri mu banyarwanda bari mu Rwanda mu butegetsi Rwanda bari abanyarwanda bakuriye mu Burundi b'abagenzi tuzinanye naho nyene byari bigoye kuvuga ngo abanyarwanda abantu bahora mu Ngagara bahora hehe bazi Burundi gitanimi haro nawe nagifise bien zabaha mu Burundi ko bari bwatahe gose nico tukagikorera ko tuti baraba ibikare ugasanga amarasi ari kwakundi ya umutegetsi mu Rwanda des amitiés mu Burundi amana affinité yarakihari Rwanda babaye impunzi zitaje mu 1994 mu 1996 hariho hakiri n'abarundi baje gufasha mu Rwanda. Aba professeur y'abarundi bigisha za université baje kwigisha mu Rwanda. U Rwanda rwari rufise déficit yo fonctionnaire kubera hari akigwa kuba genocide ugasanga abarundi nibo bajayo gufasha mu bintu mu bisata byinshi. Urumva rero naho byari bikwiye kwataba mu bambarwa kaza aje muri abatanzania nabo rero kandi rero n'umuhamfurutse ico gihe hariho ababwiza tunga barafise akabira ko muri Tanzania barimo bazimiriye ya Tanzania bayizi gose bayire. Hanyuma rero hakaba na tactique nyene ico gihe ndibuka umukuru w'ico gihe nawe yavuga ati kubera izingwane turimo abantu binjiza ibintu mubareke ibyo kuvuga amafraude mukara ati twe turagowe iyo si priority. Uwinjiza ibintu turamutangira ubisohokana mbwo uvyinjiza yinjize. Hanyuma rero bazo kuba kufise sirikwi yo kucinjiza ngukuriya bimwe bimena hirya no hino basa ini diplomasi forte igize ukabuze rero neza n'ingene mudo video yagera neza nta nkeka ico gihe urakireka. Ego Faustin Ndikumana ico gihe turakica cyararenganywe neza bitoro n'ibindi bintu byose bidana ibintu byarazimvye nyene paraporo nyene byategeza kuzimba nyene byahora bingana mugabo byagumuri boneka kandi bwo bisanzwe kwaca ku station nyene ntawe uzavuga ngo mu ico gihe ngo twaragiye kugura amabati hariyo ngo amabati y'ama essence iki gitoro ugiye ku station wasanga cyuzuye. Ico gihe avambargo muri za munando na kandi ku biharo twagira by'amaetide muri za munando na twa itrege turagwa amasakarante nibaza yuko umengo muri za nansisi w'igitoro cyamaze byatagushira amazira isa gutyo
masaha combien 90 mugabo ntiyaba explosif waja ku station igito gisangaho ibyo so gisangaho jendi wako no muri 97 mbatero 98 siniko namuhoza vyiruka icyo gihe president we yarigeze gutanga 13e salaire kwa fonctionnaire turi muri ambargo 13e salaire kagashiruka bute bahaba fonctionnaire bakabahera double salaire muri décembre abantu babitahu kumwe nico gihe abategetsi barubwira berekana ati naho hari ambargo notre économie nous la maîtrisons tuko turakora turashobora no guhemba 13e mémoire kandi turi muri ambargo c'est abantu bari ku TV umva guha abakozi 13e mémoire igihugu cyugaranye iyo performance économique ntawo ikenge ibyo rero jewe ico gihe nari mperwa guheza amashuri nari narabikurikirana nakora mu nabikurikirana vraiment la gestion à l'époque abashikiranganje bega ca leta bari abantu b'injyamungu nkaba Gerard Nibigira bubashwe ku makungu byose birakonta baragenda hanze bakavugana ugasanga kandi byiyambarwa naho yafashwe muri aka karere burya mu makungu cyane nibiki haraguma hade contact kubera de personnalité bari muri leta ico gihe bari abantu bazwi b'incabwenge bafite passé CV izwi ugasanga n'abagiye ba contact hande cyangwa bagize gute ikiburijo yuko bakigwa byose birakonta abantu babashize imbere kugira baserukire igihugu mu nzego izi na ziriya ico gihe rero cyarigeze higeze kuba gatoyi kize gitoro gatoyi mugabo ngira na Innocent babyibuka n'ingwano mu kigo bigeze kuba ya mbere imwe ya kuri Saddam Hussein mu 90 navyibuka nyine ari kuri Sibomana mu 90 gihe nk'intambara ikirabu ico gihe ntiyari Iran bateye Iraq yifatiye Kuwait kubera yifatiye Kuwait intambara ibitoro byinshi byava kariyanye ico gihe ndi bako bafashe turakora ingungi imwe baragize bati kwitoro biko biraza rero ubu ni crise internationale Yari internationale yagabanije quantité twinjiza amadovize turafise stock stratégique yari haje genation y'Imana yarabivuga reka turabimwene turestrenye ico gihe ko leta nyere kwera kiba stratégique cyuka tuti ibi byo gukora tugataha saa 6 tugasubira yo saa 8 tugataha ku mugoroba ko keshi kera niko byari bimeze kera abakozi twaratonda ibyo kuva ku kazi nta byariho vraiment abantu batonda saa 6 bagataha bahagaruka saa 8 bagashaka 17 ico gihe harabaye ikintu cyo gukora gongi nikati imyunganya kwa kazi mwiyaranje bukaze mwese mutone nka saa 2 mukore gushika saa 9 saa 10 muce mutaha igabanye gwa ruja n'uruza aho rimwe kwari kwikingira shock externe urabona ubo tugiye kugira shock externe na shock interne kutamenya ibyo turondera niyo tunganya nabi niki urumva nakaga n'ibintu simbona Gufuse ndi kumana uratubwiye ingene mwatunganya amafaranga y'agaciro yarahari ico gihe mbega kubera ibihano Burundi bwari bwafatiwe uko kugaranwa n'ibindi bihano bwari bwafatiwe n'amakungu muri banki mwararonka amafaranga mva makungu yarakwiye canke yaragabanutse canke leta yarondeye ubundi buryo bwo kumbure kugerageza gusubiriza banki nkuru y'igihugu kubera gutunganya amadovize turetse nyene ama exportation ashobora kuza mu mari commercial hari ico bita les ventes aux enchères no muri iyo periode y'ico gihe hari ambargo nega n'ambargo yari ikihapa canke n'ibindi ko yatafasha yari amadovize yaguma akenye muri iyo periode twari mu ntambara kuko ivyambargo byafata kugaramayira mbwaraje dovize yoyo kubera bavuga bati ubundi zosubiza cooperation ariko intambara iheze ariko ibiganiro vy'Arusha bigize biheze burya bavuga tuti uburundi buzosura muri cooperation ibiganiro by'Arusha biheze agasura kwa amatora hagacaza to leta nyine tobe n'abanyagihugu ko pouvoir yabo ico gihe baguma yitano ni gente bya bintu bafashe ubutegetsi bafashe ku urumva rero muri ico gihe ico cy'amadovize BRB ntigeze hagarara kugira ico bita les ventes aux enchères yarazigira ventes ça veut dire zirakundwi amadovize gahama banki commercial nukuvuga amadovize BRB ronse bati nayi igihugu
kandi ico gihe naho haba cooperation yagize gute, cooperation yarahagarara ahandi habura igihugu kigenzi kigira gute kimwe kifashanyo ku canke ugasanga baratsa agapedi quelque part ko ndiko no 1999 we yaragize une visite officielle en Chine, muri Chine yaragize kugira visite officielle en Chine, kandi Chine ikiyemeza gufasha mu bintu byinshi. Nibaza yuko hariho ibihugu bimwe bimwe no mu makungu bitakara cyane kuri iyo embargo. Ubufaransa ndibakora muri za sommet France Afrique, za sommet za nyene za francophonie zayara mu Faransa n'ibikire tuturite mu Burundi baragenda, kandi ubundi bitango muri embargo cyangwa ngo buri he hariho ico bita une diplomatie offensive ituma certains canaux zitiyugaragose. Burya nico gikuru, la diplomatie active offensive yo kudatwarira hejuru, kutishima, kutagira iki undi kwije yararaza atacu ushoboye wirigura uragira iki. Haraguma ico bita une diplomatie nyene rero hanyuma kubera bajya bani bijyana bari abantu kubaza ko so do gestionnaire n'iki vraiment baragaragaza ayo mabereje akijira kinza amadovize byo za banki mondiale zirafise ukuntu zidahuta zifata ibihano directement akurya ibihugu biba byayifashe. Burya ibyo bihano n'uburyo zuzara ibyo amakooperation cyane cyane bifata za Union Européenne bya banki mondiale za BAD n'ubu banki mondiale ni muri za Amerika natunanira gukoresha zo zibeshereye baje ntibara politique vraiment cyane banki mondiale baguma baza ko nico gihe banki mondiale barashaka ivyo amatoda busolution iri hasi n'ibyavuga hatwa haja aho ngo riko bazana amahera pour crise humanitaire yo gufasha ibintu bimwe n'umugabo aje agafasha kuko abashikiranganje bigacatira ko nabo bajya abandi bigira abandi nk'igihugu gifise bigira ko mu ministre des finances akagira ubujejwe by'ubutunzi premier deuxième vice président agira sinamenya ananse de la banque mondiale yabaye doya wa economie docteur professeur yanigije economie internationale ku ishuri kaminuza ya sinamenye Mathias qu'est-ce que tu crois hirigaye ibi ni ngorane zirahari mugabo abantu iyo bari byeravize babishoboye bataje biyumvira inda zabo no kurundarunda nk'amasabi ibintu mengo sivye igihugu bakumvonda igihugu n'ibintu byo mu mazu yabo, ibintu biragenda neza. Ego mukanya ndaha je muri kawa yarashoka arayisohora ikaca ikasubira kumwikagera. Ego mukanya ndaha abifuza kubaza canke kunganira abatumire ndanabasaba ko baritegura mwebwe muko muradukurikira kwindi mihora ya RPA mwandike ikibazo canyu n'uwo mukibajije kumuhora muriko muradukurikirana ko duca tukibashikiririza. Sangize kino kibazo abatumire mwese Faustin Ndikumana na Innocent Muhozi. Uyu munsi igitoro kirabura ku mastation ariko tukakibona kuri ayo kw'isoko ya Magendo. Muratweretse ko mu bihe byari bikomeye Burundi bwaciyemwo byugaranywe n'ibihugu byose bibikikuje, ikibazo c'igitoro nticigeze gishika ku rugero tukibona ko uno munsi. Uyu munsi vyankira hehe kugira ngo leta abatwara igihugu uno munsi ntibashobore kuremurura umutwaro na gatoyi basi abanyagihugu barongoye mu kurindira kumbure ko umuzi w'ikibazo kihari gitera ingaruka y'ubukene bw'igitoro mu gihugu utoregwa umuti. Mbere kuri Innocent Muhozi ijambo ni gwawe. Rero umuzi w'ikibazo nyene uri kuri leta kuko ibibazo turimo byatewe na leta. Ni bya bibazo byaza mu 2015 kwica abantu, gufungira abantu busa, kwangaza abantu, kunyuruza abantu. Nta utabibona ivyo bintu, bari abantu ibihumbi n'ibihumbi bashikiwe n'ivyo bintu, kandi nta cyahindutse, nta manza zaciriwe ababikoze bamwe bazwi neza, barahambaye muri leta, barahambaye mu gipolisi, barahambaye mu gisirikare. Ibyo nta utabibona. Abo baja gusaba amafaranga barabizi, barabibona. Icya kabiri, burya gushira imbere kwitwa ko musangiye umugambwe, ntushira imbere ubumenyi n'ubushobozi bwo gutora inyishu z'ibibazo bya twese. Uri leta uri uragwiza ibibazo, kuko abo hanze barashaka kugora kumva icamwe iriye, barashaka kugira choix zawe politique
ntizinezereze aba canke bariya, ariko mu gihe izo shwa zawe zihuye n'inyungu z'igihugu ukaba uvuga ati okay, mu gihugu reka dutunganye ibyacu neza mu gihugu, abarimyi tubabe hafi kugira ikawa igume iboneka, icayi kiboneke, ipampa iboneke, za nsato ziboneke, aya maminere aboneke, abe exporte bize mu kigega ca leta bikoreshwe neza, dupriorize ibikenewe n'igihugu atari bikenewe na naka na naka, naho hanze bitariko biraza neza urashobora kwihagarara ko ubuzima bukabandanya nko byari byagenze icyo gihe. Kugira rero ibyo bintu bikunde, ikibazo aho gihagaze kuri leta. Ufise leta ititayeho igihugu ubu ufise ikibazo gihambaye cyane. Mu gihe leta rero dufise ititayeho igihugu, ititayeho kwabo barundi, ititayeho abo bicwa n'inzara, aho batagira electricité, aho batashobora kwivuza, aho badashobora guhuruka abana ku ishuri, aho badashobora gufungura, utabihatayeho igihugu kirononekara. Ni ibiturimo kugira rutora inyishu. Burya bw'igitoro, ikibazo cy'igitoro kijana n'ibindi bibazo byinshi cyane, ni kimwe mu bibazo bindi byinshi cyane birashobora gutora inyishu mu gihe leta uburyo ikora, abayoboye igihugu uburyo bakora badahinduye. Abo nabo sindababona bahinduye, kuko nibo bacononye, nibo bacishe, nibo bishe n'abantu, simubona bisubirako. Ni nacyo gituma ubona igihugu tuhangayika kikamererwa nabi, ariko bo kamenga ntacyo bibabwiye, kuko bobo ntibabona utwo duke tubonetse duca tubutwi iwabo. Kugira ikibazo gitora inyishu, impaka leta ibe yagize mindset yindi, yagiye mu bindi, mu kundi kubona responsabilité zayo, ntibabone igihugu nk'aho umenga ni ikintu cyo kurya. Babone ko ibyo bibanza barimwo, izo responsabilité barimwo ni responsabilité nyene, si biti byo kurya igihugu no kurya abantu, ni responsabilité zo gutora inyishu y'ibibazo biri mu gihugu kandi ukazirondera. Kuko sinumva igituma byonanirana yuko abarundi banka kuvugana n'abandi barundi kugira batore inyishu y'ibibazo bafise. Sinumva igena abarundi bupfunga abandi barundi bagafunga ibihumbi n'ibihumbi bazira ngo baragize manifestation cyangwa biyumvira ibice cyangwa biyumvira. Sinumva umuntu yo kwica abantu akabamara ukabona ko ari bisanzwe ko adakurikiranwa n'ibindi. Ivyo nivyo bituma tutariko turava muri ibi bibazo, kandi tudateze kubivamwo mu gihe abo bayoboye igihugu bakimeze uko ari ca karubira, ari ibindi bibazo byinshi biri mu gihugu, nta nyinshi biteze kuronka mu gihe abayoboye igihugu bakiyumvira gutyo bagikora ivyo. Yego, Faustin Ndikumana, mwama mwasemereye mwaterereye ku vyokorwa kahise katara kakera cane. Hari inyigisho gatanga ku kungene botunganya igihugu mu bihe bigoye. Kuki ku bwawe uno munsi abategetsi bibananira gukemura iki kibazo c'igitoro canke korosha nubwo kitokemuka cose? Novuga n'ibintu crise de leadership iri mu gihugu. Crise de leadership no kuvuga mu burongozi, kuvuga uti mu ndongozi by'ukuri kuragizwa igihugu urumva ico cari cyo inyungu rusange, l'intérêt général. Iyo crise de leadership iragaragara, irahari. Abantu mu ndongozi benshi uracabona ingendo z'uko igihugu ayo madovize muri BRB kangahe twavuze bavuga bati batwarwa mu mifuko muki. Hanyuma ikindi naco ni gikonikora ibisibiturire kunyuruza amatungo y'igihugu byaciye birimakazwa nyene ataguhana, kandi ukabona neza ko ari ibintu yuko hanyuma gashobora kwica igihugu. Ico kibazo c'igitoro kumbure kirafise n'abantu kiriko kiraha inyungu nyene no muzi bavuga ati ahubwo mbere bigumye gutya vyoba ari sawa, kuko igitoro turakironka neza ku giciro c'4,000, abandi bagacabona bati kini cyabura twakira ku 4,000 tuzoja no kwidandaza kuri yabe y'ibihumbi 20,000. Ubu n'urwo rundi rudandaza gweze. Umuntu yironkera igitoro ca 4,000 akakitora agacagira akagitwara n'impuzeyi akaja kukidandaza kuri soko ya magendo. Ubu n'urudandaza gweze. Izo ni kwerekana yuko iyo crise de leadership no kwimakaza impuze bihari. Ubwa mbere ayibona none igitoro imyaka
kuva muri 2020 gushika mu myaka 2020 tufatiriwe no kuri myaka 5 umukuru w'igihugu ashitse yaje kuvuga ngo dushitse ngo leta mvyeyi leta nkozi ngo leta nguje ngo umurundi wese ngo aronke icafungura ngo agire gute ngo karanye nyene vyifashe ubu nakamara amazi ngire ivyo bintu vyifashe ubu ndetse n'ivyo vya leta mvyeyi navyo bakivuga ngira barabona neza yuko ataho bakibivuga ubu uravye ibintu bigeze hagatangura kuvuga imvugo hari umuntu ngo yasabose ngo aje kutuvugira hanze muri turo n'igitoro undi mwanya ngo itoro kiruze mbi Dar es Salaam ngo habuza amamodoka ngo yo kuza kugitora undi mwanya ngo igitoro mucanyurujwe habonetse cegeranyo ngo cumucerekana ngo bakinyuruje ukarindira ico cegeranyo ukabura ukarindira uwofatwa ukabura je harigende nimvira yuko n'abarundi je sinzi kuza ukavuga ati habonetse raporo yo naka yo muri ngo yijewe yerekana banyuruje igitoro umugabo igaca bihiriraho ivyo bintu n'ibintu birenze hanyuma ikindi naco turiko turabana tuvuga ugaca usanga uri kurabiraba ni gake wumva muri conseil des ministres bariko bariga ikibazo c'igitoro no muyiheruka nta kibazo c'igitoro kigira kugira wumve uti mu nama shikiranganje cyagenda bakiga amategeko ibiki n'ibiki urabona iki kibazo kido kimeze gutya muga muri conseil des ministres ado kucinske varode dijuru uwo mushiranganje wa mbere ajejwe no kubanza kuraba ico bita bagira ngo pre-conseil des ministres barayibazo biri mu gihugu kugira babitegura ivyo bizavuga wewe unyumvirize umurundi wese ahari azanyumvire kanga ikibazo c'igitoro mwacu bisaba ku conseil des ministres none kirabwa nande n'umuntu umwe ico ni kibazo mu nama nshinga amateka kanga uzumva uti turatumye ko mushiranganje wa mbere nikaze gusigura ikibazo c'igitoro nkenguza amateka ikanga ivyo nyene ni sont des indicateurs tumaze gutuma ko kenshi tutikoranye inama yabo vyega bose ni réunion des acteurs kugira bagira andebanye na kigiye kibazo c'igitoro kibazo nta no munsi ni iyo nama yemeye gukora dukubitira ikinyoma makubuye aba petrolier bazi aba consommateurs bazi abaserukira leta bazi abashira n'amashinga amateka bazi abantu bose twicare dans une salle tuvuga iby'igitoro n'amananiza birimwo n'ingene bitunganijwe nabi ni ikintu guverineri wa BRB azasigura amadovize w'ingene ariko yakora ivyo ni ibintu vyerekana ico ni ikindi tugere ubu unyi kuma importation BRB jo bundi guverineri yaravuze ngo ibiki n'ibiki ngo amadovize ngo arikabiyongera karagira gute none ubu officiellement plus de 60% c'est pour mbere zinarenga y'ibidanazo byinjira mu Burundi biza biciye kuri rya soko yo ku ruhande ayo madovize ya BRB yiza tande twarabye ntuzeyi na BRB sora turaba amahera aja mu bitoro turanyine mu priority bitoro ni bandi baronka ayo madovize ayo muri BRB ko na vente aux enchères ma banque commerciale mwayahagaritse ugiye ma banque commerciale no mu cegangero wagusohoka gusanga amadovize on banque commerciale yaragabanutse none ayo mahera ariko yimburutike ahandi ni nuze twakubere butagira izo produits stratégiques n'ibiki amahera baca mu nuze mbe ko president yavuze ati umunsi umwe ngo baratoye amadovize niki ngo atwari Dubai ngo ntibaze byo bategeza kuzana ninde akurikiranye kuva mbere bwiye mu biro by'umukuru w'igihugu muri 2018 muri 17 ntakaja kari katanguye abari barongoye banki muri iyo barahari ababasubiriye barahari nuna bagese barahari kuki atana audit iba yo gukontrola ibyo bintu no ibintu biratagutera n'akantu mengo nagasuzuguro ko gusuzugura abarundi mu vyabo ngo kuri leta ivyo nawo vyabaye kwisi ikindi ni ntuze iyi monopole gufata muhango monopole ngo bigusopera umwigize ibitoro wenyine
barakira yavuga bati ubu unyura umwanya abantu ngo bataniki nahe intuzeyi ilitiro ryoza kugwa ibihumbi 10, 12, ibihumbi 8, 9 buri mbwa bakaza ilitiro muri 4000 ivyo vya litre 4000 ni artificiel n'ibibaho ubundi bwoshobora kugira litre ya karubira logique économique iri munsi ya za Tanzania cyane n'ibindi mu gihe twe dushirako na kudi transport igitoro kiza kuva i Dar es Salaam kibanza gushika nahe Bujumbura c'est impossible c'est impossible iyo ku 4000 nta 4000 ibyo n'ubuhumbi ubu igitoro naho cyo gwa 6000 5000 7000 kikuzura en plein sur le prix du marché. Nous voulons du carburant sur le prix du marché mu contexte économique mugabo kiboneke abacindiza bimiltiplier leta ni yugura amayira abize igitoro babe benshi bakizore sur le prix du marché offre na demande ngati kure abantu badacinze bacindize urayika abantu badahera mugabo kimentana kuri 4000 ngo henda abantu ngo kirazimburutse kumushaka ugiye umugwi w'abantu iyo ni ekonomi yahiye yego ugiye umugwi w'abantu nikizi abarundi ibyo ngo jane kuri sope basanga imodoka mu gihumbi ubagira ngo 30 litre par véhicule ugasanga imodoka na majana 5 make ngo sepe ngaje guharura ngo kuva kuyambere ibyo igitoro uri kuratonda ku wa gatatu ukibuze uzubona wa kane ngo ntushobora kunywa uduze muri weekend ugarutse kandi mashasha ngo rende ngo rende isumunsi wiwawe urora imodoka yabigaragara gayinesi ukabona ngo bagiye kumwese gitoro wewe muganguri exclure ngo sumunsi wawe ngayo monopole abacinjiza iki buzumba isoko yo kudota marché normana kwizi gitoraro un marché ouvert baraba logistique y'abacinjiza bashoboye iki yose contact bari credible ubu rero turiko turatora ni asphyxia kuburyo usanga na credibilité yacu y'Uburundi mu bintu byo kuronka nk'aba fournisseur batwinze igitoro kazura rihana bukebuke bikera bigabanuka ahandi musanzwe urashaka kuronka fournisseur bakaguha igitoro ca 6 mois facilité de crédit yihuta ufise partenaire naho yo bari namukaba tuti izi 6 mois ngira ngiro kunuku ndondera en crédit diligence ngira ma stock ngira iki hamya economy subiri marché hamya awagira turavugana buhoro kugira ugende urishura iyo baze gutakaza credibilité ari yo ko tuti kwishura canka amakiri mu bukire budasanzwe amadovi nakwiye niki bicayo n'ibintu rero bidaheza ngo byumvikane ushiraho monopole ntubyigiramo no muri conseil de ministre bito muri prévision budgétaire uvuye ngo habaye investissement bene n'ubu narasuye ndasoma kugira ubone ati leta yatanguje umugambi wo kubaka no kwagura les stocks stratégiques z'ibito avitobona igihugu niyo investissement hacinaka ingahe utanayibona bageruka ibikorwa byo kuri bagaza wewe wumva ari mu minwe yande iyi crise yo mu kigo igirigishe ya international tuza kuba abandi ko nakonga itishikirwa ibahora birukamo ngo bagiye muzantuze aha muri aya mayira ngaha kwikubutishikirwa tuzoba tubaye abandi no muri conseil no kuva ati bariko bariga prevision bagira iki sinzi ni ibintu bisike dongo bisiga ubwenge uravye ivyo binini imeze gina madobi no muri raporo berekanye ngo ndetse utane % cena natwenze byari ngo kuva muri 2024 mu mwaka wa 2025 ngo l'importation des produits pétroliers a augmenté de 72%, ngo yogumase ngo yiyongeye ngo 72%. Muraba aka kamara amazi y'igitoro kibuze mu kuva ngo amadovize asohotse kuja kurangura ibitoro hano n'amaritiro ngo ni 72%. Ura mu Burundi niho hambere n'ubu hakiriho perte double y'amahera asohoka ngo bagiye kuzana ibintu ntivyinjire. Ugiye kugira rapprochement
tumaze gushikiriza kenshi bizokira na prochaine tumaze gushikiriza kenshi usanga amahera yasohotse badekaye ngaha ngo bemporose ibintu byinshi ngo nka million de litres do carburant ubwiyo bakiguza ugatotoya hajya twarumutse 500 ml twexpose mu Burundi 500 ml million ntayo twara muganga bakataje karabo haje muri yone andi mafaranga yakase wexporta bakaba exporse mugabo bagenda iyo exporse twarose exportation nyinshi haje zabo canke amaminere y'imiliyoni 10 z'amadolari mukuri declaration officielle ya exportation ngo ni 5 miliyoni hagatwara duhomba double mamo yasohoka turahomba no mukwinza tukahomba nico gihugu umva igisigari cyane nta yusha ko kwinjiza karbira panda 5 panda 6 ikibazo nagifashe mu minwe mukuru y'umuntu nagifashe mu minwe none kiraniranye ku rwego umukuru w'igihugu none hasigaye iki wewe wagifashe seke n'izindi nzego mwengo zavuyemo kiri mu minwe none chance hasigaye iki iyo raporo ya inspection generale de l'État ngo yerekana ngo abivye igitoro ko tubona abantu bakivye abari urumva rero je nibaza yuko ibintu nibarondera ahandi n'ibintu byiganje by'ubusuma byiganje muri leta byimakaye abantu bose barorera ibyo gucabura ugihagararira nta kindi kitwishe